Ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano bufadikanije n'igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu kiraba abimukira mu mugambi guteza imbere ivyofasha gusubiza mu zabo vyihuta abahunguka mu Burundi biciye mu kubaronsa aho baba, aho barima, amazi, isuku n'isukura no gukingirwa. Bwaratunganije kw'igenekerezo rya 12 na 13 Kigarama umwaka wa 2024 inama yo kwemeza ivyigwa vyakozwe biraba ukuntu abene gihugu bo mu ntara zafatiweko botunganirwa mu bikorwa vyabo vya misi yose. Muri iyo nama userukira OIM mu Burundi yamenyesheje ko ivyo vyigwa vyakozwe kubijanye n'abahunguka bizofasha gutorera umuti ibituma vyose abantu bava mu zabo. Nestor Bimenyimana, umuyobozi mukuru ajejwe ivyo gusubiza mu zabo abahungutse mu bushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo iterambere rusangi, amenyesha ko ivyo vyigwa bizogirira akamaro amakomine kuko bizofasha mu gutunganya imigambi y'abene gihugu. Twebwe turakenguruka ko iki cigwa cakozwe uyu munsi gishizwe habona kugira ngo ibiri muri ico cigwa bizofashe mu gutunganiriza abo bene gihugu. Murabona ko turiko turagenda twinjira mu ndinganizo nshasha y'intwaro aho igihugu kizova ku ntara 18 kikaja kuri 5, kive ku makomine 119 tuje ku makomine 42 n'imitumba izogwira n'amazone nuko. Ibiro bifasha mu gutegura vya bindi bita imigambi y'amakomine y'iterambere bimwe twita ama PCDC. Ibi vyigwa tureza tukabirabira ko timbega kugira abene gihugu batunganirizwe neza kuko nkuko mubizi intumbero nyine icubahiro mukuru w'igihugu nuko umwene gihugu atunganirizwa mu vyiwe no mu biwe kugira iyo migwi y'abahungutse, iyo migwi y'abatotejwe n'ibiza n'isibe, iyo migwi y'abatagira mikoro kugira by'ukuri ntibagume biruka basubira. N'ivyo rero bizoheza bikadufasha bagatora inyishu kw'ivyo izo ngorane zabaye zizwe zerekanywe kugira ngo abo bantu bace batekana. Twabamenyesha ko ivyo vyigwa vyakozwe mu ntara 8 z'urufatiro arizo Cankuzo, Muyinga, Ruyigi, Cibitoke, Bubanza, Rumonge, Rutana hamwe na Kirundo.